Mu ntango ni mutoyi wa Bface on the floor. Bface muramuvugana canke iyo bishitse ugasora indirimbo urumurungikira kumviriza Bface. Ndi mutonya wiwe mu kazi kubera ko n'umuntu supporting ibikorwa vyanje n'umuntu yo bishitse nkanakosha arambwira ati ngaha wakosheje hata wengine sioni menoga vitamu kwa komisi hemi umenitakisia japo mizikomi nimeingia na kwa komisi toki. Sinibaza yuko hari umuntu hari romantique nkuko je ndi romantique. Ugerageje kumva indirimbo ziwanje zivuga ivy'urukundo sinibaza yuko mistari ibiri ndani wo yandi kutari romantique. Ibi vyumviro byo gukora indirimbo yabikuye hehe mbega kugira ngo aronke inspiration yaje gute bro kora neza no kuvuga yuko rero nashatse guhindurira nababandi bumva yuko jewe nafise kuyorosha imbere y'umuntu canke nafise gukoresha ryajwi ryiza ambalo limeregea unaona. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de music industry. This is Now TV, the one of the best and for this industry abiri. Kuri Benny behind the camera ni Arkeni. Guys, nkuko tumutubikora reka tuze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengurukira nabwo bakunzi ba Niyo TV. Ndabwire ko kwanza mubanza kugira subscribe kwanza kuri channel yacu. Hama guys, uno musi mutumira witeka dufise Mark Pharaon, nuvuga mutoyi wa Bface on the floor. Ko twabanje kumumenya Mark Pharaon bice kuri Bface on the floor. No muririmbye abikora neza, no mu rapper kandi amakuru adushikira nuko asize gera na R&B. Yes, turetse kuyaga byinshi afite indirimbo ariko gusohora n'umuririmbyi abikora neza cyane Mr Giba ni indirimbo avuga ati ngo inane ni indirimbo iri kiratera amajambo menshi cyane mu bantu uravye n'ama comments abantu benshi rero ko yabaguye neza. Yes, igeze kuri 50 commentaires nuvuga views nazo nyene ni fresh cyane. Yes, hama ndagutumira ko uja kuri YouTube channel ya Mark Pharaon kugira manzu ugire subscribe. Hama tumuharera ikaze Pharaon. Vipi bro? Yes, salama man. Uko sawa man? Mimi niko poa. Yes, Mark Pharaon, mfugaji wa Buja Flavor. Akajiro kakatu wapi kaka? Kwa sababu unajua ukisema mfugaji ni kwamba wa Buja Flavor sio wa mifugo kwamba ni ng'ombe sijui wadudu fulani na nimefuga Buja Flavor. Kwa hiyo mimi ndo naifuga. Nafuga muziki mzuri, nafuga wasanii ambao wanafanya vizuri, kitu kama hicho bwana. Yes, kumuraza tuko turabarenganye reka tuvuge Kirundi muraza gutahura ice cyashite kuvuga kufuga. Kufuga kwa Kirundi wanasema nukorora. Uyu niwe yorora bari msibanga. Ni mfugaji umworozi wa Buja Flavor. Wabaririmbi. Kabisa. Wa muziki mzuri, umuziki mwiza, abantu babikora neza, mimi ndo nawafuga. Ni uborora. Nije ndaborora. Bigenda neza nuko urabororaga man. Ntibujya ni habamwe no vuga ibigaba ko tuzi yuko nibifise ibitungo harimwo ibitakaza inzira bigatakaza bikagenda mu yindi nzira itari yo. Abantu ntibanyumve kwanza nabi. Mvuze korora nshatse kuvuga yuko burya umuntu directinga kugira ngo uce mu nzira nziza wakosheje akakubwira ati ngaha wakosheje bwana fanya hivi ndabona uko so ukagira yani kubaterera ivyiyumviro bituma bibubaka. Yani Nijewe rero no kuvuga yuko benshi ngerageza guterera ivyo vyiyumviro vraiment buri kimwe cyose kigenda neza. Yes, muri benshi novuga ugerageza gutereza ivyo vyiyumviro ugerageza novuga kubwira ico bokora benshi bugatiri barabikurikiza nkuko Pharaon abibasaba. Kabisa barabikurikiza niyo mpamvu gumubona uko bukeye uko bwije muri Buja Flavor baririmbye baguma babikora neza. Yes, novuga the first interview twagiranye na bro twamusanze ku ishure ariko araheraheza agira aronke diplome. Ubugira kabiri tutukora turi ku kazi. Ubugira gatatu tumusanze muri university ahantu asanzwe yiga twese tumusaba umwanya quelque part tugirana ikiganiro. Bro uraboneka ko ukunda amashure cyane. Kubera ko elimu hainaga mwisho. Elimu hainaga mwisho dutegerezwa guhiga ubumenyi bigishoboka. Niyo mpamvu nkunda kwiga. Urabona yuko akazi kawe ko muziki n'ivyishure ubona ko bibangikanya neza urabibanganya neza ko bitwara neza. Mu muziki udafise ubumenyi ntushobora gukora umuziki. Niyo mpamvu gumubona hari habaja atabagira kubera iki atabumenyi baba bafise. Buri kintu cyose gisaba ubumenyi niyo mpamvu tuja ku ishure bigenda neza. Mu muziki udafise ubumenyi muziki ntiwagenda neza. Ntushobora gukora. Bari abanyimeshi bavuga yuko ngo ngaha mu Burundi ngo nuko harimwo benshi bataronse umwanya kuja kwishinja usanga n'iterambere ry'umuziki riko rirakena kubwa nuko ubibona Pharaon. Ivyo byose birimwo kubera ko buri kintu cyose gisaba ubumenyi. Gute ushobora gukora ico kintu, gute ushobora gukora ibintu vyubaka abantu, gute ofete
nibaze yuko atacokora atabumenye n'umupira bakinisha ukuguru nkese twebwe dukinisha ubwenge mu kugira ngo dukore ivyo dukora n'umupira bakinisha ukuguru bisaba ubwenge yani bisaba ubumenyi ncishe he pass kugira ngo dukure mu igore buri kintu cyose gisaba ubumenyi bende. Yes kabisa nkuko nabibabwiye mu ntango ni mutoyi wa Bface on the floor. Bface muramuvugana canke iyo bishitse ugasora indirimbo urumurungikira kumviriza Bface? Yeah, ndi mutonya wiwe mu kazi kubera ko n'umuntu supporting ibikorwa vyanje n'umuntu yo bishitse nkanakosha arambwira ati ngaha wakosheje kosora ngaha no kuvuga yuko n'umuntu amba hafi n'umuntu agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo jewe ngiraho nigejeje ugerageje kuraba supporting ndonga kuri Bface nibaza yuko mu baririmbye atawundi muntu ama supporting nkuko Bface ayima. Yeah. Yes kumbure urashobora kubaza imbega ibibazo niko nambaza Pharaon kubera iki niko ni benshi ni indirimbo banshi biri kurabatera amajamati imbega ikubitira amakinga ati imbega Pharaon kuba yashimye ku indirimbo isora gucyanye imbega yuba yahanuje babantu kumbure twashize kuvuga nkaba Bface on the floor canke nkaba bandi nyendo dusanzwe tuzi yuko ngo arimo nabandi nyene basanzwe bari mu industry basanzwe bamufasha imbega ho Pharaon ivyo bintu uhora ubabaza nkuko nyine babitubwiye? Yeah, ndababaza mugabo sindababaza kugira ngo bampe ivyo nkora ahubwo ndababaza mu vyo nakoze kugira ngo bagire ico baterereye. Yeah. Yes ntubabaza kugira ngo bagohe ivyo ukora ahubwo babaza ku vyo baba wakoze kugira ngo baguterere ivyumbi. Yeah, niko bimeze ariko hasanzwe ari ababaza kugira ngo babereke ivyo bakora kubera ko umutwe umwe ntiwigira inama iyo nkoze ibintu ntegerezwa kumenya ati uno muntu arankuriye muri iki cyangwa uno muntu arafise ikintu yonterera muri iki reka rero dushire hamwe ivyumviro kugira ngo dusohore ikintu ciza niyo mpamvu miss yose giye nsohoye indirimbo izari indirimbo nziza yego izari fire. Yeah, niko bimeze inafanini inaenea maeneo gani sasa? Yeah, inaenea kwamba ni size fundi hajakosea kila kipimo kiko fresh kwa hiyo imeenea vizuri. Yeah. Inaenea sasa? No, ni size imekufiti imekuenea imetuenea hata yeye imemuenea kila kitu. Hivi gani ya majambingeza hano imekuenea sama maeneo gani ya kuvaa nguo ya juu ya chini? Unaona hapo naamini twamaze gushika mu ndirimbo ndiko turajayo yego no kuvuga yuko imeenea ni size ni mapenzi yani mapenzi ambayo mwanamke wangu ananipa yamenienea. Sasa kugira ngo umenye yuko yamekuenea nuvuga yagukwiye ubimenya gute ko umukunzi wawe yagukwirije ga Pharaon? Iya kwitaho atagutera stress nk'aba bandi urashobora kumwishimira uravuga ati vraiment jewe naguye hashashe ndi mwisi ya kabiri nkuko abandi bayivuga. Ndo maana wengi wanasema kwamba inaenea mwanamke wangu ananitosha umwigeme wanje vraiment ntacadagora kugira ngo jewe yani numve nuzi umunezero. Yeah. Ube nka Mark Pharaon. Yeah kabisa. Mu rukundo. Birabishika Pharaon akaba romantique tuzi ko abarapa bibagora ko ba romantique ga bro. Ico narakivuze kuvuga mbere tugihura yuko sinibaza yuko hari umuntu hari romantique nkuko je ndi romantique. Ugerageje kumva indirimbo ziwanje zivuga ivy'urukundo sinibaza yuko mistari biri ndani wo yandi kutari romantique. Yasinda vyo. Romantique. Je ndi romantique kwije vyose. Sana. Ubwo Pharaon uri kuravugana n'umukunzi wawe ntorusanga wamugira ibintu byo gufokinga hajyaga man. No, genda zikubembereza that's why wumva nibikorwa vyanje ndagerageza guhinduka ndagerageza kwiyorosha ndagerageza gufoka iyo mbabaye byose yo bebe n'umukobwa tumaze gusohokana mu rukundo kubera bariho niko nasema aba ex barahari naje muri commentaire niyavuga je ko ntari romantique basi canshira ibiganza hejuru umugabo je ndi romantique sana. Uyu bro arafise ahantu ntware kandi ahamubaza ariko cha tuhagaruka ufise aba ex yo uyo n'umu ex wabuvugana gute? Yo nta mu ex wanje duhura ntituvugane neza nabo twagerageje gutana iyo duhuye barifuza yuko ndabaha na wa mwanya w'iminota 5 kugira ngo bumve kimvamwo. Urabibuka burya? Yeah, ndabibuka uko si benshi je sindi umuguruguru mu rukundo ndabibuka. Yeah. Yes kumbe tubandanye iyo twari tugeze. Yes ni Pharaon yavuga ati inaenea ni indirimbo warimanye na Mr Giba. Yes turavyemera kandi turanabibona kandi indirimbo imeze neza cyane na title imeze neza cyane mbega kuva wariyumvire Mr Giba nigiki cyasunise Mark Pharaon kugira ngo akorane na Mr Giba? Okay, jewe kugira ngo ndondere umuntu sindamurondera ku mateka aba yarubatse ndamurondera kubw'ibikorwa vyiza mbona abasanzwe akora. Wagerageje kuraba muri new generation ni kwamba Mr Giba n'umuririmbyi jewe nemera kubera ko n'umuririmbyi akora neza n'umuririmbyi yitonda n'umuririmbyi gikorwa ciwanje agifata
agifata nk'igikorwa ciwe kuva umunsi wa mbere duhuriye muri studio kuko twahuje na studio umunsi wa mbere genda mubona Mr Giba canke tuganira ntivyabaye kuri telefone twahuriye muri studio tugiye gukora iyo ndirimbo turandikira ngaho turirimbira ngaho turatandukanira ngaho niho umunsi wa mbere duhura nawe ucivuza sera indirimbo ni freestyle indirimbo yari freestyle ni indirimbo twakoreye hajya tugenda duhejeje Bega wari witeze novuga inyungi zahe nyuma yo gukorana na Mr Giba iyo ndiko ndakora jewe nkora yani nalenga igikorwa ciza nkora nshaka ku yani umwimbo mwiza iyo nkoze igikorwa nkumva mu mpande zose ni igikorwa kimeze neza numva nta muntu numwe ayicumviriza ngo ambwira ati aha mwakosheje mwaguze ibintu bitari vyiza ico gikorwa yani ndo malengo yangu mba mbona yuko target ziwanje nazishitseko rero nakoze na Mr Giba nzi neza yuko tugiye gukora igikorwa ciza uravye collaboration ni gikorwa twakoze ni kwamba ngomba ni kubwa sana ulitamani kama itakufikisha fasi gani maeneo gani kwa sasa unaona ina siku moja inatoka na ukitizama comment ambazo kwa sasa feedback inazipata ni kwamba indirimbo irikiragerageza kunzanira feedback nziza ni indirimbo ije kubandaniriza izindi zari zigeze rero no kuvuga yuko ntariko ndasubira inyuma ndiko ntera nje imbere ahantu nzoshika ntaho nzi kubera ntaho ndiko ndabona ndi mu rugendo ndiko ndagenda ni Pharaoh ati rero washimye gukorana na Mr Giba kugira ngo indirimbo yawe ikwe na utofauti lakini sasa umependi kubadili style kwa nini kaka kwa sababu jewe kuva no mu buraperi narakora urukundo hose ndakora urukundo aje nta sije nimwe ntari for gukorerako rero uvuze nahinduye style no kuvuga yuko navuye muri rap nagiye mu buririmbyi nshaka kuvuga urantunga ibivanye n'ukuntu nakivuze nshaka kuvuga ati wavuye muri rap unavuga muri rap yandi tumenyere Pharaoh aririmba avuga ati umunsi Pharaoh navuga ati Devo Pharaoh navuga vya bintu byo gutanga ubutumwa buhagije cyane tari mu rukundo ariko no munsi waduhaye rap iri mu rukundo kubera iki Pharaoh kubera ko pare nini y'abantu tugizwe n'urukundo kandi noneho jewe ndi umuntu nakubwiye yuko urukundo ndarurimwo canke iyo mbanye n'abantu bari mu rukundo yani binani expire mimi kufanya kitu ambacho choza kibanezereza urumva ni kadoma abantu bari mu rukundo sinoguma ndiko ndabwira babandi bibitumva babandi banapinda nini no reka duha abantu nabo bakora ibintu vyiza mu rukundo iki yani kado ibe kado yayo yes turengeza ndirimbo zizovuzwa ku Saint Valentin bro ijya ndirimbo ni indirimbo izobaho ibihe byose nkuko jewe nama ndabikora nta ndirimbo nkora ngo izomara igihe runaka ndirimbo y'urukundo abantu bakundanye isi zori ndiva ngaha abantu tugikundanye no kuvuga yuko ari indirimbo izomara ibinjana n'ibinjana ego guys kumbure ni Mark Pharaoh turacavugana kumbure atubwire byinshi about music rero na cyane tugweruka ukora indirimbo uri kumwe na Bface n'abandi baririmbyi benshi batandukanye ariko mu nyuma yaho twarabonye Bface on the floor ashira kuri YouTube channel yiwe bisa no kumenga muri kumugira ibintu bya yari freestyle yari flow time yes yari flow time yes uri kumwe na Bface on the floor umuntu abantu benshi bati mbega yo bari gikogwa canke nta bintu by'igikogwa kiri inyuma yijya bintu batweretse hajya Pharaoh hamwe na Bface on the floor ibintu by'igikogwa biriho ibikogwa biriho kuko namba Bface yarafashe ujya mwanya wo kwicarana nanje kugira ngo agaragaze ijya mpano mfise kubera ko abantu baravye zijya flow nakoze hariya nta comment mbi nta comment mbi hari kandi comment ni nyinshi sana no kuvuga yuko abantu babikunze rero no kuvuga yuko brother n'umuntu hari hafi yanje ndifuza ahubwo gukorana nawe ndifuza guhurira nawe mu gikogwa kimwe turi babiri kandi ndibaza yuko ico kinazogikorerako kubera ko nawe nyene ndibaza yo bavyifuza kugira ngo abandanya mfata ukuboko yes abantu batarasoma neza novuga cover amazina kumbure featuring novuga indirimbo umuntu mwakoranye abantu benshi bibaza ko ari indirimbo ugiye korana Bface on the floor bro niko abantu benshi bavyibaza gusa unajua macho yanaga kipimo ukiingia ndani ndo unaona kumbe hao watu walikuwa wanazungumzia hichi kitu rero no kuvuga yuko abantu binji ndani baramaze kubona ivyo dukora kandi narabashimiye abantu bose bagize ico bavuze kugikogwa n'abantu bose babandanya bagira ico bavuze iyo jewe ndiko ndakora yes ni inaenea ni indirimbo imeze neza cyane yisenge kuri YouTube channel yitwa gute bro Mark Pharaoh ni official indirimbo yitwa inaenea gusugiye hajyo kagira subscribe ni kwamba ibikogwa byose uba update nanje ibikogwa byose nshira hajya kandi umwaka n'umwaka wo gukora cyane uyu mwaka n'umwaka wo gutera indi ntamwe ni umwaka wo kwinjira mu migisha yacu niyo mpamvu twatanguye umwaka neza na inaenea ni gikogwa abantu benshi kire bariko baracakira
neza nubwo kiriko kirazana comments nahora ndonka ndi muri rap hariya sindajayo cyane cyane abibwira bisigurire neza no kuvuga yuko rero numwaka twatanguye kandi twawutanguye neza rero tugiye kubandanya yes ni inanea kubwiwa arakubwira yuko ikizana comments nyinshi zitandukanye bivanye n'ukuntu abantu batahuye title bivanye n'ukuntu Pharaon yashoboye kuririmba avuga urukundo rwe kuntu rumukwira sivyo ga Pharaon yego nikuvyakira gute izo comment kuzakira gute ga Pharaon ni kubera ko ngerageje gusoma comments z'abantu mu mitwe yabo bace babihindi sanse unanea ari ariko ibi bintu mwaririmbye ibi bintu mwagize gute no mugabo rero ugerageje gufata umwanya ukinjira mu ndirimbo ukayumviriza neza ucutahura ari ico twashatse kuvuga ego yes kumbira ico dusaba rero abantu bagenda kwaza barabindirimbo bava ko bagira comment ego nivyo kandi basha abantu babikore kandi ugiye kuyiraba yihe mugenzi wawe mugenzi wiwe ayihe mugenzi wiwe tuyihererekanye gutyo nyene nibazo ko atamuntu yogwa nabi ya ndirimbo ego yes kuvyerekeye rero ukuntu abantu bariko barayakira kuvyerekeye novuga aba promoters novuga babandi novuga bamwe bakora ku radio mbega bako byakira gute mbega ho ko bajya babanza konza kumviriza indirimbo kubwa urabona yuko bazoha ikibanza nk'izindi nko bazihaye ego iya ndirimbo ahubwo ifise ikibanza gikomeye cyane muri kino gihe no kuvuga yuko ugerageje kuraba aba presenters aba promoters n'abantu kwanza basigurira abanyagihugu bumviriza umuziki wacu babafasha gutahura ivyo twaririmbye rero bose barabitahuye kandi benshi comment nyinshi mfise ni z'aba promoters kandi yani wameniunga mkono wakasema umefanya kitu ambacho tulikuwa tukitegemei kubadili style na ukafanya vizuri ni kitu kizuri kwa hiyo endelea tunakunga mkono no kuvuga yuko bayakiriye neza kandi rikikora ibintu vyiza yes kumbure umuntu acayibaza ati mbega kora mwebwe abaririmbyi mu gitangura nka Pharaon kumbure utaramara nk'imyaka myinshi muri industry benshi murakuze gura n'intamba nyinshi zitandukanye bivanye n'ukuntu promotion yo ku radio abantu benshi bagosanga abaririmbyi benshi kuze gura navyo usanga barakora bashavura umuntu acayibaza mbega Pharaon bujyanye ntiba yarashize kubahindurira kanovera ko muziki yarasanzwe akora kugira ngo arabe ko yoronka ya power play sinibaza ko hiyo nojayo kubera ko ugerageje kuraba je navuze yuko nkora ibikorwa vyiza sinavuye hariya ngo kubera hariya nakora nabi ngo nzino niho nokora vyiza hariya nari nsanzwe nkora neza nino naje gukora neza no kuvuga yuko rero nashatse guhindurira nababandi bumva yuko jewe nafise kuyorosha imbere y'umuntu canke nafise gukoresha ryajwi giza ambalo limeregea unaona nashatse kubereka ko byose bishoboka ego nashatse kubereka ko byose bishoboka kandi ndakeka yuko nabikoze kandi abantu barabishimye Guys, nindirimbo imeze neza cyane nakubwiye genda kuri YouTube channel ya Mark Pharaon banzu ugire subscribe hamugire comment indirimbo bamaje kuyumviriza hamugire na like na share kugira ngo indirimbo tubashe kwisabikanya twese tuyihanahana kujyanye dutwara inuvuga inkuru nziza sibyo nene ga Pharaon niko bimeze kubera ko jewe uje ukambwira ati je ndi umukunzi wawe ndi umuntu akurikirana ibikorwa vyawe ikintu cyambere jewe nishimira ku muntu akurikirana ibikorwa vyanje ni share kwanza ico ni cyambere hama kugira subscribe ico sino kwirirwa ndakubwira ati gikore kuko uri interested nanje ugerageza gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo ube impande yiwanje rero namba warayigize uba update nivyo jewe nkora no kuvuga yuko abantu bakunda umuziki mwiza abantu bakunda jewe ivyo nkora Farao umfugaji wa Buja Flavor ivyo bintu baramaze kubikora abatarabikora nabo bariko bariga kubikora yes wumvirize na hano handitse ati shake your body I love the way you smile all I like the way you shake your body, no one like in this world. You so hot and you so beautiful, sexy lady, come on, take it slow. When you give me some love, ushanikamata wengine sioni, menoga vitamu kwako misihemi, umenitakisia japo misikomi, nimeingia na kwako misitoki. Kabengia na hakatatoka abakunzi ba Niyo Cell TV kumbura bashaka kwibaza ati mbega Pharaon mbega ibi vyumviro byo gukora indirimbo yabikuye hehe mbega kugira ngo aronke inspiration yaje gute bro ni kwamba jewe ndashobora no kubanjyamye iyo ndosi ikintu cingira kamaro kubera ko burya birashika tukerekwa nkuko twama twabikoze Imana ikakurungikira ubutumwa uri ahantu hariho hose ukaba oblige yo kuvyuka kugira ngo ukore ico kintu yakubwiye gukora no kuvuga nkuko nabikoze mu munsi urabona yuko ni indirimbo itandukanye n'indirimbo nahora nkora ni yuno musi n'indirimbo itandukanye n'indirimbo nahora nkora no kuvuga rero ni bwa buryo turonka ama inspiration bivuye mu nzira zitandukanye no kuvuga rero inspiration yiyi
naironse nicaye ahantu turi kumwe n'abantu ndavye abantu bakundana ingene babaye mu rukundo ingene biba biryoshe nikatamani kuingia huko kuongea chochote ili watu wapate kunielewa kabisa. Nagushimire cyane Macpharaon. Nanje ndabashimire cyane ku mwanya wanyu kubera ko ibi ntibikora bose. Je ndabateye intege bano bantu kubera ko bagerageza kuduha umwanya abandi badatanga. Mwebwe sinzi ngerageje kubivuga mu majambo nava nsanga nkoresheje umwanya muto mugabo nzobishira mu mistari indirimbo ikurikira. Kabisa kumbure twitege indirimbo novuga Pharaon agiye kuvuga swat avuge Beri cyangwa avuge niyo sel kuvuga kuri support ya muhaye. Nukuvuga yuko abantu mwese muri ko murakora ibintu byiza nawe uri kurasharinga kino gikogwa nawe wamaze kugira subscribe na yani na comment kuri channel ya Macpharaon official indirimbo ikurikira witege yuko uzoburimwo. Bisa kumbere Macpharaon twibutsa ruvuga platform ziwe. Ni kwamba nkoresha Facebook Macpharaon mfugaji Instagram Macpharaon official YouTube ni kwa kundi nyene Macpharaon official. Izo nizo mbuga dusanzwe dukoresha no kuvuga yuko rero abantu bifuza kuba update natwe barashobora kudusanga hariya kugira ngo tubandanye dushira ivyiyumviro hamwe tubandanye dukosorana tubandanye yani duhanahanye ivyiyumviro. Guys kumbura kubwira ati ngakajoshe nigahora mwitama turakumwira Macpharaon akaratubwira byekeye indirimbo yiwe akubwira yuko nawe woyisanga kuri YouTube channel yiwe cyangwa nimba bifuza ico wo muterera musange kuri YouTube channel musange kuri Instagram yiwe musange no kuri Facebook urakoresha na Twitter bro. No uko sipo kabisa watu wanisamee sana sijafika huko ni kwamba sijawa update mgao ndiko ndaza hiyo. Nitakuwa huko kwa sababu tunasonga tunafanya kile ambacho hatuchakifanya ili tuone tunafanyikisha kupitia njia gani hari abafanzi biwacu mukoresha ayo mayandi marezo sosio tudakoresha ndiko ndaza hiyo kugira ngo tubandanye tuba kumwe. Guys kumbure arakubwira yuko very soon arabasanga muramusanga no kuri Twitter kugira ngo mugire ico umuro wese bivanye naho hamworoheye kugira ngo ubashe umbaze umuterere ivyo vyimviro canke umuterere nako niryo jana canke amajana abiri kugira ngo Pharaon abashe gutera kuranga zangu vuzo gukora clip canke kora udusivyo ga Pharaon. Ico sico twoshira imbere mugabo navyo nyene bije kubera ko ni vyiza kubera ko turiko turakora rega twe ntitwishoboye me ubona turiko turakora ibi hari abantu baduhaye imisada niyo mpamvu dukora ibi ntitwishoboye rero turashaka nabandi ko bazana zirya ntererano zabo kugira ngo tubashe gukora ibirenze ibyo turiko turakora ubu. Shut up for them kidogo bro. Ahubwo sinova ntashimiye Chizo Boy umuntu yakoze ijya audio ya inaenea kandi ya umusi ya Devo no mu producer wanje ariko arabikora neza kandi turiko turakorana sinova ntashimiye abantu bose banterereye ivyuma byo gukoresha ijya video banterereye mu bijanye n'imyambarire umuntu wese yagize icamara sinova ntamushimiye Mirire Makers muriko murabikora neza kandi nimubandanye gutyo hama namwe ndabashimire namwe muriko murabikora neza mu kuteza umuziki wa Buja Flavor wa Burundi 257 mu kuteza imbere muriko murabikora neza namwebwe yaba ntanga ma award naje nobaha award nkuko abandi bariko barabikora jewe noyihaye mwebwe. Urakoze cyane kandi Pharaon. Asante sana, asante kwa watu ambao mlitufuata. Mimi nimefurahi kumiti na nyinyi. Basi tuonane siku zingine kwa kazi zingine mpya ambazo tutakuja kuzifanya bwana. Tuzosubira rero inshallah imari kunze kuri miko kumwe na Beni behind camera ni Arkeni. Wifuza kumukunda nuvuga wifuza cyangwa kumukurikirana kuvuga kuri Instagram. Yes ni Arkeni kazi kwanza. Yes musange kuri Instagram yiwe wagire follow ni Arkeni kazi kwanza cyangwa uje ngoma kunyandikira nsange kuri Instagram nitwa Beni Murundi no kuri page Facebook nitwa Beni Murundi cyangwa wandike kuri page Facebook ya niyo Cell TV no kuri Instagram nuko nyene tuzosubira rero nibagira subscribe Pharaon tuambie bye. Tunawapa bye, tunawapa hi, tunawapa heshima zenu bwana. Tutamiti.